umuntu adakunda igihugu ciwe umuntu atumva yuko nakigwanya akagipfira wose n'umukristo no mwijuru ntiyojayo n'umupagani w'inyuma y'abandi bose Kristo Ndikumana ntituzanye cyane ntituri ngo tuganire mugabo ndamuzi nk'umukozi w'Imana hanyuma uravye ingene akora ukaraba ingene yitwara ukaraba ingene muri societe yerekana iyo abantu burya bageze ico bapfa hajya hagati muri bo baza kuri ni byiza yuko rero kuko Chimamanda n'umwana bakorera Imana kandi je ndamwemera nanje hari kuko hari ibinyundo akubita ku bantu kandi ugasanga bya bintu ariko aravuga nukuri kandi ababikora ugiye kuraba bamwe bagahesha bamwe bakanabiheba kubera bavuga ati aramvuga mu izina aravuga ibyo ndiko ndakora bajya hariho abantu bakozi b'Imana mwene barya bameze nk'abamosi bo mu gihe cya kera yarafise ubutumwa nyene bukeba n'ikinyunda akaza gukubita mu izina avuga ati wewe nta muntu je nigeze nataka oya nta muntu yigeze anyumva izina rya Modeste mu kanwa jewe mugabo gusa narabonye ibyavuzwe jewe Bibiliya yavuga ngo tugereranye ibya mpemu n'ibindi bya mpemu sibyo je ndabona yuko ikintu cyavuzwe umuntu agiye gusoma Bibiliya ivuga ngo ntitugwanye umuvugishwa ntitugwanye n'umuvugishwa yavuze ariko tubusuzuma rero jewe sinuja kuvuga ngo nemeye kujya ku umuntu nyene apfa kumira ibintu ataravye kandi nzi ijambo nyuma ico rivuga ariko ndibutsa rero ubuvugishwa bwaravuzwe sivyo isango rigira rigere tugate busuzuma kandi burya nabyo rero burya nta n'umuntu aba mwatatse burya umuntu agukebuye abagutabaye sivyo kugira ngo akubuze n'ikindi gihe nimba wasamaye ntuze urusubire kwihenda ico nagomba kubira coco nta mubana wa Modeste wigeze uhaba ntituze ndanyivure ntituze nta munsi warimwe turi ahantu kuboko ntituriga duhurira ahantu ngo tuganire cyangwa ngo duhure no mu rubanza wapi aje kuvuga ati ndagukeneye ntamwakira cyane yego mugabo avuga ati ngo duharire bya bindi navuga navuga nti wapi ntabwo duharira kuko uri ndakuzi warabeshe nta Mana yavuze byaragaragaye kuko ujya munsi abapfa barapfuye. Yes, wakunzi ba Yagatech TV, reka ndabaha ikaze nagenda bashimye mu mwese mukomeje kudukurikira. Wabana mu gihugu cyacu cy'u Burundi, waburi muri diaspora, ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yes, iyo ntango ko kiganira iminsi yose ndakubwira ngo ntucike intege. Ucike intege ni ntambwe imwe isubiza inyuma. Hari umugani baca mu kirundi ngo umukene na nyina waramwa. Iyo wakoze ugacika intege birangira ubaye umukene rero kwa cyane ntucike intege ibisigaye byose bizogenda neza. Iyo ni gaha minsi yose mama biziko muri kumwe na Mignone de la Yagatech TV. Tugomba dukora ikiganiro je no munsi kiri special cyane gose. Hari ibiganiro nkora nkumva muri jewe birimwo pe birimwo nico no munsi rero kirimo birimwo cyane. Mama zari ko n'umutumire wanje buno munsi yaramaze kuba umuvyeyi wanje. Namaze kumugira umuvyeyi wanje. Reka dawe ikaze. Ndabashimiye cyane murakoze kudutumira. Yego. Ako kantu mvuze niko. Nico ndacemera cyane. Umuvyeyi wabeshije. Nawe urimo. Kandi nanje ndi ashanganishe. Ninasohoka ngaha nyise nkigana nshasohoka. Ngoze murahamagara umukobwa. Wambaye. Wa Apotre Mbaye haga. Ego. Abakuri ibisi. Ugenzwa na makina maho. Jewe nari nkumbuye ngaha ahantu. Karibu. Murakoze cyane. Nanje kuba turaganira kwa kundi nyetwa amatuganye. Ndateza amatwi. Tugitanganya utako nagenda babwiye ngo ndababajije ibintu atanumwe yigera bibabaza. Mugabo nibaza ko ari ibintu abantu baba bafitiye amatsiko. Mugabo byanse mushaka ko mwarabivuze. Mugabo hari ikiganiro ukora ukumva hari undi muntu akirabye jambe. Nango igana nk'urugana ntumucika intege. Kandi Apotre Mbaye haga twari umuntu akunda gushinga intahe y'ubuzima bwiwe. Ariko hari abantu batabarabyumva neza. Hari umuntu umwe namubwiye ko nje gukora ikiganiro. Yari umuntu yabonye twakoranye ikiganiro namwe bwe na Sisi. Cyageze za kubaramunsi. Jarambwira ngo mbajya ngo gukizwa n'iki mu buzima bw'umuntu ngo gukizwa. Kidingo bakizwa. Abakizwa n'abaki mu bisanzwe.
Bo ijambo gukizwa riva mu ijambo ry'ikigiriki ryitwa metanoia, no kuvuga no guhindukira. No kuba wari kugenda muri iyi nzira iyi ugahindukira ugafata iyindi. No kuvuga gukizwa rero no kuva mu nzira y'umwijima ukafata inzira y'umuco. No gutandukana n'ibikorwa bibi ukifatana n'ibikorwa byiza. Kavuga uti ibi ndabihevye, ibyo kuba mu bantu babi, kugendera mu bibi, gukora ibyaha birandambiye, umpindukiriye. Gukiza rero gukizwa agakiza kabonekera mu muntu umwe gusa. Izina rimwe ryahawe abantu bari munsi y'ijuru ryose bazokirizwamo ni rya Kristo. Gukizwa rero no kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. No kuvuka mu buzima bwawe bubi warubayeho akaguhindura akaguha bwiza butagiramwo umutima ukwagiriza icaha. No kuvuga izina ryawe rica rihinduka. Rikincandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Cya gitabo azokwifashisha mu kuza aje gutora ishengero agasoma amazina. Niho rero muri Yohana havuga ngo abamwakiriye bose bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Kandi bya kera byose biba biheze ubaye icaremwe gishasha. Ni ukuvuga rero gukizwa bayahaga wa kera bapfuye haba haje mushasha. Nico gituma uvuga ati Pahoro kera yari umuntu w'inkozi y'ikibi, yarahama ishengero akica abantu, cyo gihitwa Sawuli. Mugabo umunsi ahuye na Yesu umuco ukamurasira ageze mu irembo y'i Damasiko, ibya Sawuli byaciye bihera, acika umukozi w'Imana yitwa Pahoro. Gukizwa rero so guhindura idini ngo abantu bavuye ngo idini rinini ryo rikijijwe. Gukizwa ahubwo no guhinduka wewe nyene ukamenya yuko ugendera mu makanda y'Imana, umurikiwe n'itara ryitwa ijambo ry'Imana, kuko byanditse muri Zaburi 119 mu 105. Kuvuga ngo ijambo ry'Imana ni itara rimurikira ibirenge byanje. Muri Pawulo yandikiye Abaroma igice c'9 umurongo w'icumi avuga ngo ni waturisha akanwa ukavuga ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ukizera mu mutima ko yapfuye akazuka mu bapfuye, uzokizwa. Voilà. Gukizwa rero nta dini ry'abakijijwe bavuga ngo rirahari, kuko ishengero rihari ni rimwe ryonyene. Niryo tubona muri Yakobo ivuga ngo niryo ritagira agasembwa ritagira n'amarabaga, niryo gufasha imfuvyi n'abapfakazi no kuraba kene mu ngorane zabo kabirura. Ariko ayandi mazina wumva y'amashengero ibyapa usanga bimanitse hirya no hino bijya ntacyo bivuze mu mazi, bijya ni byahanye mu makaritsiye no mu misozi, ariko mu ijuru bijya ntacyo bivuze. Uwo muntu yerekana bimbaza nibaza ko niba abantu usanga muri bo bafise sinzi ko mwebwe murabona mumaze kubona iyo umuntu akijijwe kenshi agerageza kwigirwa kure y'ibyo yahoramo cyane. Mugabo hari ikintu kimugora guheba. Mbega kidi umuntu akijijwe rero ahantu duhora twumva ngo jewe ngo narakijijwe ngo mugabo ngo imwe mu yanje niyo ngo niyo iri muri jewe ngo si n'umubiri, ugasanga akomeje gusambana, akomeje kunywa inzoga, yahora aborerwa n'ubundi araborerwa kandi yahora nyine ibintu yahoramo. Ngo ati ko nakijijwe je nemeye Yesu ko ari umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye, ati mugabo babo umubiri ni ucumura umwe mu yanje ni irakomeye. Izo ni inyigisho z'ubuyobe zateye muri no misi zibwira abantu yuko ubuntu bw'Imana bwasutswe. Umuntu rero yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, naho yokora ibyaha ntibyandikwa, wumva ntago siwe. Izo ni inyigisho za Antikristo, ni inyigisho z'abadayimoni, izo sizo gukurikira. Kuko mu bisanzwe kwakira Yesu Kristo akaza mu bugingo bwawe no kuvuga ibintu byose bitamuha icyubahiro muri wewe birasohoka. Kuko mpemu yari yaje umuntu, mpemu yari muri Bibiliya hagereranywa n'inuma. Inuma n'inyoni idashobora guhonyora ahantu hari mwanda, ntibikunda, iratambatamba ntiyoronka ishira ikirenge. Rero muri ico gihe iyo umuntu akijijwe nibarabe Yesu Kristo inyishu yatanze, kuko baramuhaje ati bwa tumenye abantu bawe tuzobarabira kuki. Yavuze ati muzobarabira ku ngeso zabo, apana kuvuga ngo naramwakiriye gusa. Mu ngeso niho ubonera umuntu wekejijwe. Nimba yahora gwana asigaye atekereza, nimba yahora tukana ntage tusimuca mu kanwa, ya nyota y'inzoga na wa mudayimoni wo mutuma kuja kwirirwa nuranura igitsina ahantu hose akibonye y'ubusambanyi iraguruka iragenda iramuhunga. Rero uyo oye ntakijijwe. Kuko umuntu akijijwe atandukana n'ibyaha.
nibyo nabyo nyine naryo bendera ryerekana umuntu ko uwo muntu ari uwa Kristo. Okay, uno munsi umuntu arakijijwe ariko apart yuko ikintu kimwe murambona mu bantu benshi hariho kudatandukanya ingeso n'intege nke. Mbega intege nke dozo n'ingeso bitandukanye kuki? Ingeso ni nka za zindi umuntu asenga avuga ngo nacumuye mbizi cumura n'ibigirankana. Ingeso ni kumeze kandi ushaka no guhinduka. Mugabo kugira intege nke ni kugwa mu caha. Urashobora kugwa mu mutego wa Satani ugakora icaha ariko warandamuka ukabimenya uti ndakoze shana ugacuja imbere y'Imana ugasaba imbabazi. Ico gihe nta kibazo kirimo kuko nta muntu numwe ashobora kuvuga ngo aho wundi Satani yo hageze umwami yamacunze. Rero gutemba Dawidi yaravuze ngo nubwo notemba sinzohera hasi nzosubira mpaguruke ngende. Rero nico nibaza yuko abantu baye gutandukanya umuntu ashobora kugwa mu caha no gukora icaha ni ibintu bitandukanye. Kugwa mu caha ni gisita ni impanuka uravyumva muga kugikora uragitegura kuko ufise ingeso yo kumyabyaha nyene uragitegura hakibamwo uyu munsi nejo hakibandanya nahije ejo hakibandanya. Ico nico bita ingeso. Andi majambo amaze kugifata mu buzima busanzwe waramaze niko abayeho kuvuga ingoma ya Satani yarimye muri we niganje. Mugiye umuntu yakijijwe arashobora kugwa mu mutego akumva ati nako ndakoze caha mugabo ryatarajyamwe gaca rirasa akamenya ati ndagowe aca yemenya ati kandi nubwo nguye mu byaha Imana yacari ku ntebe y'imbabazi agapfukama agasaba ikigongo. Naye handi umuntu w'ingeso nta mwanya gusaba ikigongo afise abibona ko ari bisanzwe nibwo buzima yibereyeho. Rero muri ico gihe umuntu akwiye kumenya kugwa mu caha no gukora icaha sico kimwe. Reka tugende tubandanye tuki ibyo bantumye bambagije ikintu kimwe general sasa nshaka kubabaza. Hari akantu mwigeze kuvuga nako musigura ku bintu byerekanye na politique mu gice gihe muvuga ko politique ikintu cyose ari politique. Mugabo hari abantu nono munsi mwebwe batabataho ugasanga nk'ubu nka je mva dukana nk'ama emission ugasanga ejo dahuye n'umuntu ngo maherukanye n'umbaye haga nayo materime bakoresha mureke ngo gene umunye politique ngo ujyanye ntumwishinge ibintu nk'ibyo. Mwebwe nk'abakozi b'Imana ko je ndabemera byinshi kandi nkaba nzi ko ashobora kuba afite ibyo ntahora canke ubundi muntu atabitahura. Mbega umuntu no musekera bakurikira ashobora kuba avuga ati ujya no munye politique canke kiniki. Mwebwe politique ibutse iki muri mwebwe? Politique ubwa mbere hoho ni ibikorwa byo kugira umuntu aterere mu iterambere ry'umubano canke ry'ubutunzi mu gihugu ciwe. Niyo politique ni uko ndayumva je wewe ni nko mu muryango igihugu cawe kiragukeneye carakwigishije carakuvyaye nk'umusore noneho abantu bavuga ivyo nabagifise inzara canke bagwaye kwashi ijambo ry'Imana bivanye n'abigisha babo nabone babigishije n'abakene b'ijambo ry'Imana. Kuko ntushobora kuvuga ngo abanyepolitike nk'uko umenga ni ikintu Imana idashobora kwemera ko kibaho kandi Bibiliya itubwira ngo ubwami bwose n'ubw'abantu bushirwaho n'Imana sivyo. Imana nishira ku bwami igaca irutegeka Bibiliya ngo twubaha abarongozi sivyo kandi tunabagamburukire kuko ngo ubwabagabiye ubuganza abagabagabiye cagezwe n'Imana. Aho rero abo bantu uca wumva nk'uwabivuze uramutahura ati kuko uwagaburiwe n'ubushonje nawe yitwa umushonje. Hama ica kabiri n'ukuraba Bibiliya ubwayo mbiga bayanditse bari bande abo mwemu w'Imana yakoresheje kugira bakore bandike Bibiliya sivyo ni banganiki. Uhere kuri Yosefu dufata uwa mbere. Yosefu ntiyari umuntu w'Imana siwe batwigishiriza ko ukwihangana sivyo. Yosefu ntiyari premier ministre kwa Farao none intebe y'ubushikiranganje bwa mbere ni si icicaro ca politique iyo si intebe ya politique yego none Yosefu ntibemeza uko nawe ari umukozi w'Imana sivyo. Mose Imana so yatanga kugira ntuzi kamugira umurongozi w'igihugu kamwe ati hanga ryuza Israeli twara uwo ntiyari umukozi w'Imana zibyo ibikorwa yakoze ntibiri muri Bibiliya kandi tubikurikira. Yosuwa ntiyari umusirikare
hama agatwara igihugu ntiyayoboye igihugu kandi yitwa umukozi n'uno munsi igitabo ciwe ntikiri mu bitwereka kugira neza kw'Imana no gukorera Imana mu muryango sivyo yabaye umunyepolitike Dawidi yanditse amazaburi hafi nka yose turirimba yari umwami none umwami ni intebe y'upasitore umwami ategekera mu isengero ni mu gihugu umwami ategekera mu gihugu hama ica kabiri ufate muri Luka 3:10 Yesu Kristo yariko arabwira abantu ati nimwa muntu niyagira imyambaro ibiri ahe umwe mugenzi we niyagira imitsima ibiri ahe mugenzi we abasirikare igisirikare ni kiri muri leta yebwe sinaco kiyicunga sinaco abasirikare baraza baravuga ati twoho tugire gute Yesu yarababwiye ati mwebwe banza muhebe igisoda munkurikire yavuze ati munyugwe n'ingero zanyu muga ntigeze avuga ati va mu gisoda haza abatoza kora ati twoho tubigenze gute si obere none agutoza ikori si ubushikiranganje bw'ubutunzi sivyo ministère des finances sivyo amakori none ntibarabo nyene baje kuri Yesu yavuze ati mwebwe ico ndabasaba kimwe gusa gororokera mu byo murimo sivyo ntihagire mutoza ibirenze ivyo yarakwiriye gutanga mu yindi mvugo rero abantu mwe nabavuga ivyo ni babandi bibaza yuko ishengero ry'Imana rikiri muri zya sengero dusengeramo ariko ishengero ry'Imana kuva Yesu aje ryarahindutse riri mu muntu umutima w'umuntu rero ni byiza yuko abantu babimenya ndanabwira abantu umuntu adakunda igihugu ciwe umuntu atumva yuko nakigwane akagipfira wose n'umukristo no mwijuru ntiyojayo n'umupagani w'inyuma y'abandi bose kuko Bibiliya ivuga ngo nzobagira imitwe sinzobagira imirizo none uwo babaza nkabo ni imitwe Bibiliya ivuga ngo twahamagariwe kuganza kubera ko umuntu amera gutyo ariko buramatari yaza mu komini wabo akaba mu bamuraba bari inyuma banigana n'abandi bamwitegereza iyo ari hariya kandi ziya ntebe nazo twaziremewe twese kandi ni byiza yuko iyo uganza yubaha Imana igihugu kiba amahoro Imana ikagiha umugisha ni byiza yuko abantu batandukanye Imana ifise ibintu bibiri idashaka ko bibana ni umwijima n'umuco aho wowe uri hose gororoka nimba uri perezida gororoka wubaha Imana nimba uri ministre kanaka gororoka nimba uri generale mu gisoda Colonel yariki ndagarutse Colonel yari umusirikare mukuru Imana kubwo kugira neza kwiwe no gukunda abantu ibikorwa yakora ngo byaraduze biba ikibutso gikomeye umunara imbere y'Imana yamiriki yabona ibikorwa Colonel yakora none Colonel igihe Imana imwibutse yabwiye Petero ati genda kwa Colonel mubwira ave mu gisoda ariko gukorera leta yamubwiye ati genda umusenyera ronke mwemu yera nta kindi nje ndafashijwe nta kindi ego bro antuko umuntu arugerageza kumva arumva ko ibyo muvuga no kuri hariho umuntu twego turaganira kare ndavuga ngiye ndashaka gukora ikiganiro ndamaze gukora kandi ndabwira namba yakambwiye ko ndamukunda cyane umukobwa araho bro yambwiye ati aragukunda cyane Imana guhezagire cyane ariko avuga ati yereka mubizo none mu mizurumani akreta yavuze ati je ndiko dubiza ubutumwa bwiza bwiwe avuga ibintu biri hayela haza kutubwira bya bintu tuzoza kurondera tutaza ama histoire nsepa atubwira ibintu nuko umuntu wese ashaka gutahura murakoze cyane reka rero tugende kuri ibi turi mu gihe kigoye cyane rwose kandi aho bigoye kumenya ngo mbega kuko urumva umuntu wese hari abantu hari ijambo ry'Imana rivuga ngo ibititaza ntibizobura uzobizana mugabo bitavuze ko hari abantu bagwa mu mporero z'ibititazi hari abaprofete b'ibinyoma baruzuye nibo benshi hari abakozi b'Imana b'ibinyoma barashaka kuvuga ishengero ari mu mukozi w'Imana yigeze kuvuga ngo byose biranse ngo hano ngeragereze mu ishengero na umuntu akava mu kabari canke yadaraza agahomba atejo nzoba ndi musenyeri mwebwe nk'umuntu yoba ariko arajurugirika muri izo nzira akaba uno munsi yaramaze nk'ubu arekana kamwe gusa nk'ubu urabona nk'abantu bagenda
arana bavuga bagenda kurara gusenga ntibyari bibi uvuga usanga wa wundi wari wizeye ko ari barongora amasengesho ni wasigaye afise umugore wawe wasigaye afise abana bawe donc nukuvuga ngo ni ibikoresho byiwe wowe kuri abo bantu bamaze gucika intege bakaba baramaze kuvuga ati byo gusenga ndabihevye jewe narakomeretse est-ce que hari impamvu z'uko umuntu d'abord akomereka malgré ko twese duhamagara kuraba Imana tutamuntu n'umwe duhamagara kuraba cyo gucika intege mbega ntikibaho kirabaho niyo Mana ngira ntibaho oya iyo umuntu abonye ingeso mbi ku muntu ntaba zifatanya n'Imana ubwo icyo ngaya kururya mbwa Imana yiguma yera nico gituma nk'ivyo wari uvuze je mpamagarira abantu kudakurikira abantu ugiye gusenga reka kuvuga ngo je ngo ndo kwanaka ari we pastor canke prophet wawe utanga uvuye ngo daddy ngo wanje ngo biki n'ibiki ngo niwe oya genda ukurikira Kristo gusa ni utazotsitara kuko naho uzosanga umuntu ariko agenda anyuranije n'ivy'ijambo ry'Imana rikora ko atari we wakurikiye urimuka ukaja handi muga abantu benshi bagenda bisutsemwo uwo muntu bise umukozi w'Imana uwo mu profete wabo uwo mu apotre wabo uwo mu pastor wabo ugasanga rero hari gihagize ibyago akagwa kuri babandi uvuze bihamagara cyangwa asanga ni babandi Satani yahamagaye kuko imihamagaro iri 5 hari abantu bihamagaye hari abahamagawe n'Imana hari abahamagawe na Satani hari abahamagawe n'inshuti hari n'abaje guca amafaranga uguye muri abo rero ukagwana uguye ku muntu w'Imana menya yuko wewe n'imbaje guca amafaranga wewe uri icasha aracinjiye iwe agomba gukununuza utuntu twose ufise kandi yishimikije ibisa n'ijambo ry'Imana ararirondera akaricurika akarisobanura nabi kugira ngo wumve ko ari Imana iri kirakubwira kugira ngo aronke bya bintu kandi atariyo urabyumva rero abantu kubera no kutamenya nibyo ruvuze yuko abantu baje gusenga hari igihugu kimwe muri bitubanye ntirirwa ndavuga izina kubera impamvu z'imibano nyene abantu baje gusengera ku misozi nkuko nyene bagiye kuje kuraba bajya baraye by'amashamba niki bagiye aho hantu basengera begeranije imifuko 12 mu kapote ibiruru none udufuko udukapote hahandi nyene hitiriwe nta nabandi bahaja n'abasenga gusa none biri koze naho bahinyavye y'umuntu bokura ivyo bintu bingana oya urumva ivyo bintu byabereyeyo ingorane mu yindi mvugo hari abajanwayo bakira babebe spirituel bakira abana mu gakiza bakabasambanya batazi yuko bakora ibyaha banashaka akamuhenda akavuga yuko ari kumuhumanura ari kumusiga amavuta urumva akamusiga amavuta akavuga yuko abwiwa hishuriwe yuko musiga amavuta umubiri wose umaze gukura impuzu ukazikura umubiri wose akagusiga urumva makaresa aba yatanguye sivyo wewe agera kubwira ibintu ugasanga warasambanye moja kumenya ukuri mu nyuma ugakomereka gacuvuga uti je yo menya ko ari bumva ugasanga umuntu aciye ahura ishengero kavuga ati abakozi b'Imana ibintu bankoreye je ntuzuye kumbwira abantu bitwa nuko ni inkozi z'ikibi oya si bose wahuye n'intumwa ya Shitani wahuye n'ukoreshwa n'abadayimoni imyuka mibi umugabo yambaye nk'abakozi b'Imana nico gituma Bibiliya hayivuga ngo banshimisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yavuze rero Yesu aravuga muri 24 muri Matayo hazoza abantu bitwa abavugishwa n'Imana kandi bazoba bakora n'ibitangaza by'uruyeri rwinshi abitangaza biboneke bazoza bambaye ngo nk'intama ngo ariko muri bo aramabingira imfyisi muri ico gihe abantu bwe kuraba nta kindi kintu bakwiye kumenya kurikira Kristo gusa kabisa nta wundi mwigisha nta wundi mugide ariho azo gushikana ku Mana uretse Bibiliya gira inzara yo gusoma ijambo ry'Imana gira inzara yo gusenga wenyene ntibakubwire ngo bazogusengera ngo bakubwire ngo amasengesho yangu Imana ntiyumva ngo nakagukoze ko niho bica bigenda neza nibinyoma sivyo nico gituma benshi bakubwira ngo hari ibitangaza kubera iki ivyo bitangaza bavuga nabantu babize impemu z'abadayimoni bahuha abantu bakagwa hasi uwo mubaza ko yagiye akomeye anazwe niki atemvye kubera
sivyo nimba abadayimoni bari muri we data wanjye twovuga ngo wahuye n'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana cyangwa bwamwemuyera kubera ikajayo abesha agatemba n'ubundi yasubira muri karate agasubira akibesha none yahuye n'ubushobozi ubu cyane ubushobozi bubadunda hasi gusa nta kindi agakiza ntikongerekanye avuye ari wa wundi nyene mugabo ridima aciye avaja no kunywa inzoga ubusambanyi buri hajya nyene akagenda hari n'abasenga ariko bakebaguzo baraba abo bazobaza ama adresse niki muntu mbere kuvuga ati dusambane no kuraba nico gituma Paulo yavuze ngo ijambo ry'Imana ribabe muri gwiriye cyane karyoze ubwenge utagendanye ubwenge mu vyiki gihe uzogwa ku bintu usanga baguye kuvuga ibukeba wibaza ngo waguye ku vy'ijambo ry'Imana kumbe wahuye n'uburozi abantu rero bariko banywa ibirohe bibaza ngo n'amazi y'ubuge bariko baranywa mu minsi bazovyimba bagwara inzoka bako banywa ibirohe ibijanga bariko baranywa ijambo ry'Imana rero ni vyiza yuko abantu bava muhira atagiye kuvuga ngo kwanaka niho basenga cyane ngo je ndi umukristo kwanaka oya uri umukristo nimba uri umukristo rero kurikira Kristo kuko ni watsitazwa n'umuntu uzomenya ko atari Kristo Imana uzomenya ko iguma ari Imana hahandi uhareke muge Imana ugumuyirondera ugendana nayo rero abantu bavuga ngo ntibosubira gusenga ngo ivy'Imana babihevye kwera batsitaye barasambanijwe iyo baribwe ivyabo canke barahenzwe amasezerano y'ibinyoma bababwire ko bagiye kuja buraya canke bagiye kubaka ama etage noneho n'ivyamo vyahomvye urumva bahuye n'abambuzi biyise abakozi b'Imana ariko ntibahuye n'Imana ubwayo rero ni bakurikira Imana barondera Imana bareke kwiruka inyuma y'abantu ikintu gikomeye cyane ndashaka ko ngaho nyine bujanye no kwiruka inyuma y'abantu mu Burundi dufise umuntu arumbirwa n'isi yose ngiyabanza mu makona Chris Ndikumana ndiko ndaraba Chris Ndikumana hari gihe urabanza ko n'abantu bacanganyikirwa sometimes arabye ibyo Hollywood umuntu nze wabo badahuza kimabanda mu mazese arabizi ko nakora ikiganiro n'umugenzi ndiko ndamuvuga nabi mugabo hari ukuntu abantu bari confused no gute bari mu rujijo baba bebe spirituel nyene gasanga umwe aravuga ati Chris Ndikumana n'umukozi w'Imana abantu bashobora mwirukira ibihugu byose biramwirukira ntuze nawe akavuga ati namweliminati nimureke nimugaruke ntabwo mwigana mwigeze kuvuga ariko namwigeze muvuga ati mwigeze mubona Chris Ndikumana aje mu bantu akubitagura amakofa agiri abantu bakashaka bavuga bati kubera ko mwigumira abantu bakurikirwa cyane niko ndabivuga kubera ko nzi ko ari abantu bakurikira benshi hariho abantu bakunda Apostle Mbayhag hariho abantu bakunda Chimamanda Moses ibyo avuga hariho ariko n'abandi bakunda Chris Ndikumana bavuga bati iyo bije kanguka ntaravyo ibintu yakoze mbega ibi nabyo twobyita gute muri iki gihe uravye ibyo Chris Ndikumana akora uravye des critiques à gauche à droite namwe nk'umukozi w'Imana bijya marabivuga kwiki ubwa mbere ho ndavuga nti igiti kitagira ko ivyamwa ntawe ugitera amabuye niko bimeze jewe Chris Ndikumana ntituzanye cyane ntituri cyane ngo tuganire mugabo ndamuzi nk'umukozi w'Imana hanyuma uravye ingene akora ukaraba ingene yitwara ukaraba ingene muri societe yerekana biya byonyine birerekana ko ari umukozi w'Imana kuko nkabijya akora hariho abantu bo bibaha batoso kugendera ku isi ngaha usigara bagomba guca hejuru y'imitwe y'abantu urabyumva mugabo we uzurabe uretse nyine kujya kuntu habageze gukora igikorane abantu bamubona akenshi nta n'ubona kandi igitangaje yasenga mu ishengero nk'abandi bakristo arazi ingabire yiwe azi ko ari umukozi w'Imana w'umuvuga butumwa yahamagariwe kubwira ubutumwa amahanga urabyumva nta nari muzokumva ngo yatase na pastor kanaka mu ishengero wabo kuko benshi iyo baronsa amavuta ni usanga intambara zimwe zishazaduka zo kuvuga ati buroje mwize bifo ko banyemera nije nkomeye nije mfise abantu benshi bari nyuma yanje mugabe iyo yivuye mu ivuga butumwa ryiwe kumwe kwa Yakobo Imana ishimwe cyane aragaruka akiyicarira mu izengero akayoboka pastor w'ishengero bijya n'ibintu bikwereka ubwa mbere ho kwa umukozi w'Imana ikintu cyitwa guca ugufi kabisa rero abaja mu yandi
ma critique yani bavuga ati byo bimeze ukunuko bimwe ndayibona mwishari kuko ntibumva ingene umuntu atari umumenyekana cyane ngahi wabo bavuga ati umuntu yadutse ava hehe byagenze gute mbiga bimeze gute kugira cyakoreshwa ibintu bingana gutyo namashari bijya genda bifata nk'amashari mugabo Christine ku Mana jewe ku giti cyanje nta makenga je no gira ko atari umukozi w'Imana kwe oya ntayo abo bavuga ko aja mu bindi sinzi wahuriye ntabyo nzi mugabo je iby'amaso nyereka kuko igikorwa kijyaye wanashaka iyo uzi yuko kizoba nawe wanagitangara kuko biramenyekana ko azoje ahantu iyo uri umukozi w'Imana w'ukuri ukamenya ico bita ubumwe bw'abakozi b'Imana n'ubu wamutazinanye uramusengera ukasenga Imana ukavuga uti Imana niyashika hanaha urihesha icyubahiro ijambo ryawe umurungikanye rizogira ubasha n'ubushobozi kugira abantu bakire babohoke niko kwiza rero mu bisanzwe je umbaje nkukoye sinkunda kunyegeza ama position ku bintu mba nzi canke mba niyumva ngo jewe nje ndamwemera ijana kwijana ego bon hari abantu bakunda kuvuga ngo kuko sinofatira ku byo mbwiye sinofatira ku byo nakambwiye sinofatira ku byo numvise kwa naka amaso yanjye arabona amatwi yanjye arumva n'impemu yanjye iri maso muri ico gihe rero jewe ahubwo nyene sinzi igituma nari ndababarira ico kibazo nuko hari abantu benshi barabuze kuko umva bije ibintu biragoye gutahura nyene umuntu umva hari umuntu atafise iyo mpamvu nyene avuga ati ninde kwimvira ibintu birebire umuntu ako nja kumvisha ko ari Illuminati ibintu nk'ivyo azavuga ati ibintu nivyo mugabo nibaza ko nk'umukozi w'Imana Christine ku Mana yo bankohaje nyene yego afite ukuntu nibaza ko uko ndamwumva bavuga ko ari umuntu akunda amasengesho cyane iyo uri umuntu w'umunyamasengesho d'abord ibijambo mwe nivyo bica intege muhura na bike kuko iyo yivuye mu bikorwa ciwe umuntu avuye gukora ubutumwa aca usubira kuja gusharija bateri akaja imbere y'Imana no kuvuga izo nsaku zindi n'ibihuha hirya akenshi usanga atani ivyo akeneye kumenya nta n'ivyo araba donc ari connecté ni kuri mpemu w'Imana ni usanga abantu bariko barababayika aribo bahangayitse hiyo ariko yibandanirije ndebo ni byiza yuko nkuko bivuze mwene ujya ahubwo hari n'abantu usanga ibyo bakorwa bakora bidafata sivyo aho guterwa n'ishari sengera uwo bifata kuko n'ubundi twahamagariwe kubwira abantu amahanga yose tubabwire bakizwe bahinduke abakozi b'Imana babe abigishwa ba Kristo tubonye umwe muri twebwe rero abishoboye Mpemu w'Imana ashingira intahe ahagarara ahantu ukabona ibihugu n'ibihugu byose bavuga ati iyi mpemu irikiya dukwega aho kuvuga ngo nizime ahubwo nawe shiramwe agakwi kawe shiramwe agasengesho kawe uvuga uti uyu muntu Mana ni ingabire watanze kandi hikorera muri we uyu muntu rero murinde ku rwego hejuru kugira ngo ibyo ariko arakora ahubwo akora ibirenze rero ni byiza yuko abantu batoza barategwa n'impemu mbizo kuvuga ngo naka ashoboye iki niki nimwe bavuga ngo umuntu bakamubonana ubutunzi kana ngo ujya ngo agikuzimu ntibazi ingene yabirondeye nta kahise kiwe ntako bazi ntibazi umuruho yagize ntibazi ingene yinize mugabo ugasanga ngo yagiye kuzimu sivyo abantu baje ngaho ngo kuko ukanga kuri kurayumviriza amajambo yigisha abantu gusenga niwe muntu yamaze gufatisha arabwira abantu kirazira no kuva mu nzu udasenza Imana kare yavuze iyo wasenza avuga ati ubwombe bwawe bushobora kuba budahumana none umuntu aguhamagarira gusenga iyo budasa n'ubw'iwawe mbwira umuntu aguhamagarira gusenga akaguhamagarira gusoma ijambo ry'Imana akakwigisha kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana none atakindi arenzako uwo muntu muri ko mugomba yuko yo kwitwa uwande n'umukozi w'Imana urakoze cyane ikibazo cya nyuma caje turangiza ni kubijanye n'ibyo nyene uno munsi turi mu gihe ibyo nyene byo kuvuga ngo bije kuzimu canke ngo baje kuzimu abaja hehe na hehe ibyo nyene baza ko igituma ndabikubajije gutya yari muri iyo way ni kubera ko twabonye umuntu amukritika ari umuntu babanye
na wose n'undi ni Chimamanda barabanye kubera ko amafoto yagiye arazana amafoto baba bari kumwe kenshi yego mugabo anse atari mu mari ibintu yagiye atanga by'ukuri kuri page yo sinzi ko mumukurikira bazavuga ngo abantu yasambuje ibiki n'ibiki eske abantu bo bamukurikira ko Chimamanda nyine ubwo yarabivuga mu biganiro twakoranye ari iganiro twakoranye na Chimamanda je yego ariko avuga ingene abemera ingene yemera ingene muvuga ubutumwa bwiza bwanyu no munsi ko muvuze ivyo acha yindukira avuga ati nahubwo nawe umuntu nahora oya je urumva kunyemera ni kimwe jewe nta muntu yigera ansaba ngo nyemere eka nta bafana ndondera mugabo jewe ico nzi kimwe mpagurutse kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana nzokuvuga kuko kujya nyemera hona abantu kuri je mvuga kubaga kugirira nabi baje bavuga ati uyu muntu areka twononera ibintu mugabo ko umuntu yoba arabanye n'uwundi sivyo hanyuma munyuma ukabona reka kora ibitangaza yego uwo mwabanye hirya yejo nubwo mwamuzinanye mu kibi kanaka ntuzi ico kibi gihebeye umuntu mwaje kubana umuze nk'umunyabyaha mugaza guhura n'umukozi w'Imana kuko ntuzi igihe yihana yari umuntu yavuze ati mumenya aho yacumuriye kumenya aho yihaniye kuko twese umuntu agiye kuraba kahise kimbere yuko umuntu akizwa canke aduga ku rugero kanaka ntushobora kubura akadoshe kabi uwo mutorako rero muri ico gihe abantu bakwiye kuraba ntidufatire ku vyo tuzi ku bantu kera ahubwo turaba aho bigeze uyu muntu ko adasa n'uwo twari tuzi kera byagenze gute uyu muntu hateza ko ari irindi banga yavumbuye azinanyemo n'Imana je ntazi ivyo bica bikubuza kumucira urubanza rero nico kimwe nuko abantu boraba noneho no kuba warapfuye n'umuntu ico jewe nshira imbere n'imbabazi n'imbabazi mwashaka kubana n'umuntu agutsitaza mwaragendanya ukagufisa akantu kagukomerekeje kuri we ni byiza wewe nuko ukirijwe kumurusha washaka ni wewe ucugenda ukamurondera ukavuga uti rero dutunganye hari ibintu wangiriye ko nabi tuvugane bihere kugira imirimo yacu n'ivy'Imana iriki yadukoresha habe ntihabwemwe agatose sivyo ico nico novuga rero nibaza yuko nimba hari ikintu bapfuye ntavyo nomenya nimba ivyo bivugwa hagati yabo histoire narumvise yareka abisigura nabyumvise sinshobora kwemeza ngo nukuri ijana kwijana iyo abantu burya bageze ico bapfa hajya hagati muri bo baze kuri ni byiza yuko rero kuko Chimamanda n'umwana bakorera Imana kandi je ndamwemera naje hari kuko hari ibinyundo akubita ku bantu kandi ugasanga bya bintu ariko aravuga nukuri kandi ababikora ugiye kuraba bamwe bagahesha bamwe bakanabiheba kubera bavuga ati aramvuga mu izina aravuga ibyo ndiko ndakora bajya hariho abantu b'abakozi b'Imana mwene barya bameze nk'abamose bo mu gihe cya kera yarafise ubutumwa nyene bukeba n'ikinyunda akaza gukubita mu izina avuga ati wewe rero ni byiza yuko bose Imana irikira bakoresha ubwo rero uko bigenda kujyaye botunganya kugira umwe ashobore gushingira intahe nziza mugenzi we kuko iyo umuntu yakijijwe ukamubaza uwundi kanaka ikiba muzi ko ntashobora kukivuga oya avuga iciza gusa avuga byiza kuko ugiye kuraba wanashaka ikibi avuga ku muntu nibyo usanga ari bike paraporo y'ibyiza bamuziko ibyo byiza rero nibyo abantu bakwiye kudevelopa kugira ngo berekane kameme yuko hari dogere y'indege kiza bagezeko ni byiza yuko umuntu n'ubundi bagize icyo bapfa babariranira ntibabikanira akazika ariko mu bigaragara bose kabisa jewe ndabona ko ari sawa yego uvuze akantu kiye nibuka ikindi kintu aho ico kintu nibutse ni ibintu byigeze kubara mu minsi iheze bien sûr yarambuje kumuvuga ko ariko bibaye ngombwa kumugarukana ibintu byabaye kuri Prophète Modeste yego sinje kuvuga ivyo yavuze n'ibyabaye nshaka ko tuvuga akantu kamwe gusa
kaci wowe uvuze ati abantu bose ni byiza ko babana amahoro iyo hageze umwe menya ati wowe wangiriye nabi ngahantu mama yose abana amahoro hari abantu yavuze ngo baramwatatse ntibamajije impamvu yavuze bijya bintu kandi twaba tuzi ko namwe muvuga mwavuze ko igiteramo ca Rovanzi yavuze ko atamuntu n'umwe azopfa mbega no munsi umubano wa hagati ya Modeste na Pamba Yaga umeze gute canke ari nk'ahandi umuntu abicaritse hamwe murumva mwoganira nyine nk'abakozi b'Imana bo ubwa mbere hoho ico nagomba kuvuga nta muntu je nigeze nataka oya nta muntu yigeze nyumva izina rya Modeste mu kanwa jewe mugabo gusa narabonye ivyavuzwe jewe Bibiliya yavuga ngo tugereranye ibya mpemu n'ibindi bya mpemu sivyo je ndabona yuko ikintu cyavuzwe umuntu agiye gusoma Bibiliya ivuga ngo ntitugwanye umuvugishwa ntitugwanye n'umuvugishwa yavuze ariko tubusuzume rero jewe sinuja kuvuga ngo nemeye kujya ku umuntu nyene apfa kumira ibintu ataravye kandi nzi ijambo nyine ico rivuga ariko ndibutsa rero umuvugishwa bwaravuzwe sivyo isango rigira rigere tugata busuzume kandi burya nabyo rero burya nta n'umuntu aba mwatatse burya umuntu agukebuye abagutabaye sivyo kugira ngo akubuze n'ikindi gihe nimba wasamaye ntuze usubire kwihenda kuko uvuze ikintu ukavuga ko ari Imana yakikubwiye ico tuzi twese n'abapagani bazi ko Imana itabesha kandi inanirwa ishoboye byose yoba ishobora mu gihe rero ariyo yavuze biraba bimwe wavuga muga mu gihe atariyo yavuze ukabyigenera ukavuga ibyo itakubariye ni ukuvuga ntibiba ni ukuvuga haca hagaragara rero hagati yawe we nayo ninde yavuze nivyo navuze hanyuma navuze uti rero kuri ico uti mbega none umubano wamwe na Modeste wumeze gute je ico nagomba kubira coco nta mubano wa Modeste wigeze uhaba ntituze na nyufre ntituze nta munsi wari mwe turi ahantu kuboko ntituriga duhurira ahantu ngo tuganire cyangwa ngo duhure no mu rubanza wapi urumva rero ngo byo kugira yuko umubano ko ari uri ni kukiri ntituzinanye ntacyo dusangiye kindi uretse nyene ko twese dukorera Imana umugabo mu bisanzwe umubano sinumva igituma wona tose kandi nimba naho wari uhari hari umuntu yibaza ati abantu bose hari abantu namwe bifuza kubabona namwe bifuza kubona Modeste uvuga ati nanega ari nkamwe bakubitaniye nko muri conference disons ivuga iki y'ivy'Imana iyo ntibaho ivy'Imana ntibabiharira oya niko ndavuga ati niko ndakizana muri iwe yivuga ngo ati murashobora guhurira nk'ahantu kanaka hama mukavuga muti eske bicaranye kuri intebe umwe akicara undi byo bari sawa cyane kwicara muri bisi canke mu rubanza canke no nko ngaha muri biho kugira ngo tugire kumva ari aleze aje kuvuga ati ndagukeneye no mwakira cyane yego mugabo avuga ati ngo duharire bya bindi navuga navuga nti wapi ntabwo duharira kuko kuri ndakuzi warabeshe nta Mana yavuze byaragaragaye kuko ujya munsi abapfa barapfuye ivyo ntitwoza kubisubiramo oya ahubwo birivuga ngo ababahaririza mu by'Imana bahanure gusa mubahanure kandi mugeni baza ko vraiment abantu bategeye babumviriza nta namwe mwigira mushaka inkoni murahanura no guhanura gusa kandi uhanuye ntumuhata ngo byumve mugabo uyu mpanuro ugenda uyumuhaye kandi ashatse arabyumva niyashika imbere akiyumvira ayumva ahindure natahindura ibyo se buri umucamanza muramureka ngo wakoze uruhara rwawe n'ahandi urumva nta hariho n'ubundi yaje ku nimba ifise TV yitwa ngo iki ya telefone avuga ngo ashaka ngo mwicarane ngo ati pas question je nta mpaye na provoce kamene sinagiye yavugishijwe ko yabibwiye abarundi bose akeneye kwisigura nabwira abo yabwiye jewe ntacyo twavuganye nawe mugabo navuze ijambo ryanditse neza muri Bibiliya rivuga ngo umuntu niyavugishwa ubuvugishwa mwe mu busuzume nimba ari Imana yavuze buzoshika ariko nimba yabyigeneye akavuga ibyo itamubwiye ntibizoba muri ico gihe rero hacagaragara kuko yaravuze ati ni Imana yabimbariye ako rero niko kagoye ari Imana yabivuze biraba
bitabaye rero siyo yavuze nico jengezaho ntabi ariko ndahandi nta mibano yindi ya kandi nibaza ko bitaba kuko urumva je ndatahura neza ko muri urugendo ruja mwijuru umunsi siko tahura ibintu ninge nabikora oya tout simplement abantu bakwiye kumenya ko bataragera ahantu badashobora kwigishwa n'abandi nizo ngorane zo kugomba kwishira hejuru iyo ukosheje ntiwemere ko wakosheje iyo wavuze ikosa canke watezwe umutego n'impwemu yindi nibisanzwe siwe n'ubu rwa mbere mugabo ntuhavuca uja kwemeza abantu ku nguvu ivyo bariko baradahagwe basubize mu kanwa ntibikunda wewe rero urashaka kuvuga uti birakunda ko umuntu aca avuga ati muramba barira kwihenda birabaho mu murimo w'Imana kwihenda birabaho kandi hari umuntu yavuze ati nimba je yari umuprofeti nanyene habibwira yambwiye ati nimba nanavangirwa umunsi umwe mvangirwa ko niko nkorera Imana kuko hari abantu wewe ntushobora kuvangirwa ataco uriko urakora urabona nimba je ntashobora kuvangirwa n'uko ico ndiko ndakora umunsi naciye mvaho ndamubwiye ati ego mevema uko yemeye ko umunsi umwe ashobora kuvangira birashoboka wewe n'umukozi w'Imana birashoboka umuntu yemera amakosa yiwe turashimiye cane abakenguruke nizeye ko byabibazo nta n'umwe yarwaye babaza oya niwe wande yarafashe nifoni baze kuhamagaye nibagira n'ibindi atawundi arambaza uzumbatse muri ibi nyene muri ibi reka turashimire cyane rero yego Imana ibahezagire murakoze kandi abashimire bano mwaka muri mu bantu nshimira cyane nibyo kubera ko mugerageza kutuba hafi nk'abamenyesha amakuru umuntu yabarondera mukamwitaba Imana rero bahezagire cyane mwakoze namwe Imana ibahezagire amen mukomeze mukore kuri benshi burya namwe mukorera Imana burya abakozi b'Imana sabambaye amakanzu n'imisaraba gusa namwe mukorera Imana kuko ibyo muba muri ko muravuga mutubaza nukugira ngo abantu b'Imana bamenye bibashikire noneho kuri bakomeze kuguma bakuronka ari kwinshi burya namwe mubyitwayemo neza ibitsibo tuzoronka ko bazanye benshi ugakiza namwe muzobironka nashaje no kwibyo mwisanzura mukavuga nibyo turiko turababaza kandi abantu babakunda nibyo baba bumvise ko masigura mu biganiro yego nibyo yego mwakoze rero Imana bahezagire murakoze nawe